ntabwo ari byo badusunikiramo. Ntuzuvuge ngo urasenga ngo ibintu byo gusenga. Umugore Imana yamuremanye imuha ingabire yo gusenga. Baraseza ibintu byose kugira ngo bigende neza hakwiye ko umugore umwe asenga. Amen. Kugira ngo igihugu gikire umugore akwiye gusenga. Kugira ngo abana bakire umugore akwiye gusenga. Kugira ngo ishengero rihagarare neza umugore akwiye gusenga. Baraseza nicyo gituma ishengero ritagira umugore, ishengero ritagira abajene rirasama risike yo kutabandanya. Abagore ni inkingi y'urushengero. Amen. Kubera Imana yaturemanye amaso ane. Hari amaso abiri y'umubiri dufise n'abapapa barayafise. Mugabo hari ayandi maso abiri Imana yashize muri twebwe. Burya naho bavuga ngo twaremwe kimwe, ntitwaremwe kimwe. Kuko Imana yaraduhaye igitereko. Bwana Swesa. Iyo duteretse mu gitereko niyo yatumye tugira amarira menshi. Abagabo barifata bakaba baseriye, ariko umugore ntiyifata. Aya kubera iki? Niko twaremwe. Amen. Nuko ndabaramukije mu izina rya Yesu. Reka shimire abantu bose bateguye kino gikorane n'abiyumviriye ko ndibuze kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Tora tuvuga ngo tuzokorera Imana mu gihe gikwiye n'ikidakwiye. Ubundi ngaha hari ikiziga kiri muri firigo nari ngiye kuba ndi muhira ngandaye, ariko reka kibe kiraryamye hariya zoja kugihamba ku wa gatatu nahejeje umurimo wa data. Baraseza ntakikwiye kudutandukanya n'ibikorwa by'Imana. Ndabashimiye cyane kandi ndabashimiye kandi ndashimiye ishengero ry'abagenzi mu Burundi kuko mwangize inshuti, nanje ndabazi nk'inshuti magara. Nukuri murabakunzi. Umwami Yesu abampezagirira. Amen. Umugore ni kirumara. Leo ninje hano ndamuyoberwa, usibye ko ata muntu yibagira umwana wiwe. Alishapata mwanamke sasa anakuwa pere double. Yavyibushe asigaye umwitwararika. Ugati agacayi atambuka ngo uraberewe, yagenda gutati hindura iyo mbuzi ndashaka ko wambara iryo. Yamuterera imbere ati yakumpaye twohura ndapfukama kayisenga. Umugore yarewe n'imbari ngaha, umwami Yesu aguhezagire. Ndabona uri umugore ari hehe kuya kwanza hapa mama. Nawe yene ndabona. Bwana kubariki sana mukazana wanje. Ukuri warakoze neza. Kandi uronse umugore abaronse ikintu cyiza. Kandi ngo ningabira dahawe nase, ariko ningabira hawe n'Imana. Umwami Yesu aguhezagire uzomubera umugore yitwa igitsibo, ntuzube ikimungu cyo mu magufa. Bwana kubariki sana. Muvyare muheke, muvyare n'amahasa. Lewi nabwizwa kwakira imigisha yose y'abadamu, kuko igihe cyose nje ngaha niyo muntu namenye, niyo muntu twakoranye. Bamusipeza chipoke bari baraka zake lazima zipokee. Amen. Nuko ndashima Imana rero tugiye ku majambo y'Imana. Amajambo y'Imana turi buvugane kuri uno munsi uri hejuru. Twamye twumva abaririmbyi bose baririmba ngo bagabitsanya, ntibashishikare bagabitsanya. Abiba bibe, ababeshe babeshe, abera bere, abagororoka bagororoke. Sibyo twumvise? Amen.
Mu mazina nitwa Nijimbere Sabina, nasanze harimo abantu tutazinanye, abantu bashasha. Mu mazina nitwa Nijimbere Sabina, ndashima Imana itariki 23 z'uku kwezi na 6 Purito nakwijije imyaka 63 y'amavuka, mfise abana 4 n'abuzukuru 11. Ndashima Imana. Ntimwibaze ngo ubwami bw'Imana no kurya no kunywa. Ubwami bw'Imana ni ikintu bita sacrifice, ni ukwiheba, ni ukurekura, ni ukwemera ikintu cyose gituma kwinjira mu bwami ukagikora. Imana yampamagaye n'umujene nkiri muto, nari umugore agira kabiri, nabwiye abapfakazi ndije narugira kabiri, nemera kuvayo. Nimba uri umupfakazi ukija ku ruhande kudokora birakuraba, ubwami bw'Imana tuzobwinjiramo. Ubwami bw'Imana n'ubwabera. Maze kumenya ijambo ry'Imana ko umugore wa kabiri ari gisuma, nahisemo gusubira iwacu. Ntibyari byoroshe ariko byari bikwiye. Nasubiye iwacu imyaka 30 nayo maze nabisubiye iwacu. Hanyuma narese abahungu 2 n'abakobwa 2. Sinasubiye kandi kurongorwa, kandi suko nabuze abandeshe. N'ubu murabona ko muri sosatwaza I very beautiful. Murabona ko ndi mwiza, kiritera kandi nkarisama. Nabonye ko umugabo ni umusimba, bona sweza, ariko nahisemo gukorera Imana mu buryo butoroshe, mu buryo bwari bugumye. Umwana wo mu gisagara, nadugijwe ruguru no kuvuga ubutumwa, navukiye Bujumbura, nkurirayo, nshakirayo, mbyarirayo. Ariko ku bwa Kristo narageze ahantu nipfuka ikirago nkacisasira. Ku bwa Kristo Yesu narashitse ahantu nambara igitenge kikamonyokera aho nicaye mw'ishengero. Ku bwa Kristo Yesu narashone impuzu mbururunyuzi ndashonesha igunira. Iyo niyo yari inzira yanjye yo kuja mu bwami bw'Imana. Nahisemo kutarongorwa, mpitamo kurera abana banje, mpitamo no gukorera Imana. Turabwira abantu baje kubabwira Yesu, sinje kubabwira Yesu yanditswe muri Bibiliya, nje kubabwira Yesu ubuzima nabayeho. Bwana swesa. Mu myaka 45 abana baranyambika impeta y'ubukwe, alliance. Baravuga ati mama, twabonye abagabo baza kukurondera, urabanga, wemera kubaho nabi ku bwacu. Turakwambitse impeta kugira ngo umenye ko icyo wakoze tukizirikana. Bapfakazi nimwibuke ibyo twavuganye. Nanjye nje navuga nti kuva uno munsi ntihabe hakigira umugabo ngora, kuko nambaye inkovu ya Kristo kugira ngo mvuge ubutumwa bwiza bw'Ubwami. Amen. Kubw'ibyo nje kukubwira Yesu, nkubwira Yesu nzishonje, nkubwira Yesu nzimpaze, nkubwira Yesu nzi ndyama ku kirago, nkubwira Yesu nzi ndyama kuri Dodoma, nkubwira Yesu nzi nicaye ku ntebe yitwa Je commence la vie, nkubwira Yesu nzi ntambagira kuri tapi rouge. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Bisobanura ngo Imana yacu ntihindurwa n'ibihe, ntihindurwa n'imyanya umwana w'umuntu ariko aracamo. Imana iguma ari Imana, usonza ni Imana, uhaga ni Imana, ugenda gusa ni Imana. Ntacyo uzobwira Imana ngo ni kwari kubera iki. Niwavuga icyo hariho ndazohaguruka akagutsindisha. Bwana swesa. Mugabo niwakomerera mu Mana, kazoza keza kari muri Kristo Yesu. Shetani yamadutera imyambi, ntababazwa naho turi, aho
aterwa ingorane n'akazoza kacu, agaca ashaka kudukubiraniriza mu bwinshi mu menshi, ariko Yesu ari ku ngoma kugira ngo dufashe. Amen. Tugiye kuvugana ijambo rivuga ngo uriko urarondera ibirihe. Hindukirira mugenzi wawe mu giti, uriko urondera ibirihe. Subira kandi umubwire uti mbega uriko urondera ibirihe. Haleluya. Iryo ni ryo jambo shaka tuvugana kuri uno mugoroba nijoro. Kurondera si ikintu cyoroshye. Iyo umuntu ariko ararondera aratanga umwanya, iyo umuntu ariko ararondera aratanga ingufu, iyo umuntu ariko ararondera aratanga ibyiwe. Bwana Sfeza, reka dusome ijambo ry'Imana, twinjire rimwe na rimwe mu ijambo ry'Imana. Abikolosayi 3. Abikolosayi igice cya 3 umurongo wa mbere haravuga ngo none rero usangwa mwarazuranywe na Kristo, murondere ibiri hejuru, iyo Kristo ari abyagiye iburyo bw'Imana. Mushire imitima ku biri hejuru, ntimwishire ku biri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanijwe na Kristo mu Mana. Kristo niwe bugingo bwacu, niyerekanwa namwe muzoca mwerekanwa nawe muri mu bwiza. Amen. Ku murongo wa 5, nuko mwice ingingo zanyu ziri mu isi, ubusharakanyi, ibihumanya, ukwifuza k'umubiri, ukwifuza kubi kose no kwifuza iby'abandi, niko gusenga ibigirwamana. Ibyo nibyo bizanira uburake bw'Imana abantu b'intabarirwa. Namwe mwabigenderamo kera hamwe mwaba muri byo, ariko noneho mwiyambure n'ibi byose: uburake, kujingitwa, urwango rw'ubusa, gucokorana, kandi ntihakagire amajambo ateye isoni ava mu kanwa kanyu. Ntimukabeshane, kuko mwiyambuye umuntu wa kera n'ibikorwa byiwe, mukambara umuntu musha, ahindurwa musha, ngo agire ubwenge, amere nk'ishusho y'iyamuremye. Amen. Luka 16:16 yo murongo 1. Luka 16:16 aravuga ngo ibyagezwe bo n'amajambo y'abavugishwa n'Imana byabayeho gushitsa igihe cya Yohana. Uhereye icyo gihe ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana niho bwavugiwe, umuntu wese akabubandanira. ugara Bibiliya yawe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Vuze ngo tugiye kubivugana ijambo rivuga ngo uri kurondera ibiri hehe. Uyu mukozi w'Imana yavuze aya majambo n'umugabo yitwa Paulo. Uyu Paulo n'umugabo Bibiliya itwemeza neza ko mu bantu bahana ishengero yari umwe muri bo, kandi igihe yari mu ishengero mu buzima bwiwe yabona ariko akora igikorwa cyiza cy'idini, yabona ko ariko akorera abanyedini nabo mu gihugu ciwe, ariko abakorera byiza. Baraseza icyo nkundira uyu mugabo, icyo yakora cyose yagikorana ishaka rikomeye. Muri iki gihe rero yari kuja guhiga abakristo, agiye i Damasiko, agiye kurondera abakristo, ariko arabahama. Yesu ubwiwe aramwiyereka, amukubita umwereka, amukubita hasi. Bibiliya ivuga ngo abo bari kumwe ntibabona icyabaye, ariko we yumva umuntu amutembagaje, maze abyuka avuga ati mbega uri mbega mwami.
Bwana Yesu yari amaze kumutembagaza amubwira ati Paulo ni iki gituma uri kurampama? Ngira mbwira umuntu umwe, igihe cyose uri kuhama umuntu w'Imana, igihe cyose uri kuhama umukozi w'Imana, uzaba uri kuhama Imana yonyine yo mu ijuru. Ashobora kuba abibona, ashobora kuba atabibona, ashobora kuba abyumva cyangwa atabyumva. Muga igihe cyose uri kuhama umuntu w'Imana, uzumenye kuri kuhama Imana. Bwana Yesu. Uyu mugabo azuka ngaho ahuye na Yesu, akanyaro gaheze, ingufu ziguheranye, amaze kumwita ngo ni umwami, amaze kuvuga ngo ubindega mwami, aravuga ati kumhishuriwe ko ndi umwami, reka utangure gukora ubwo bwawe. Izina la Bwana libarikiwe. Paulo ni umugabo umwe mu bagabo bari muri Bibiliya yakoze ibintu bitigeze gukorwa n'intumwa za Yesu Kristo. Bariya bagendanye nta n'umwe yigeze gukora nk'ibyo Paulo yakoze. N'uyu wenyine yavuze ati jewe nagirizwe intumwa kubw'ubuntu n'imbabazi za Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Yari rekonesa yiyo Imana yamukuye naho yamushize. Niwe wenyine yarose guhamwa bihambaye kandi bikomeye, akavuga ijambo avuga ati jewe naho bankubise, naho bangiriye nabi, mugabo ndanezerewe kuko bankubise dukeya kutwo Kristo Yesu yasigaje. Jina la Bwana libarikiwe. Bisobanura ngo amagomba yose yaronga, uguhamwa kose yaronga, ni kuvuga yabiharura ko ari nk'inyungu kuri we. Bwana Yesu. Aravuga ati jewe Paulo icyahora bimbera inyungu, yama diplome yari afise, yama ishahara yahora aronka, yama grade yaronka ku Bayuda, ati icyahora bimbera inyungu byose nabiharuye ko ari ubuhombe. Bwana Yesu. Kugira ngo mboneke ndi muri iyo Kristo Yesu, ntagira ukanje kugororoka. Amen. Paulo ubwiwe niwe mugabo umwe yavuze ati nimunyigane nk'uko nanjye nigana Kristo. Bisobanura ngo yari azi neza ko ahagaze neza muri Kristo Yesu. Bwana Yesu. Nicyo gituma dushaka abarongozi bahagarara mu ijambo ry'Imana, maze abo barongoye bakabigana nk'uko bigana Kristo. Bwana Yesu. Igiswahili kibivuga neza, kundi lazima niige kwa kiongozi, umugwi ukwiye kwiga ku murongozi. Nicyo gituma twebwe abarongozi dufise ingorane, dufise icyo tuzobazwa, kuko abo turongoye nitwifata nabi nabo bazifata nabi, kandi nta condamnation ku bazabizi wacu. Bwana Yesu. Paulo aravuga ati mbe nimunyigane nk'uko nanje nigana Kristo, kuko si jewe nkiriho nabambanye na Kristo, ariko ndiho si jewe nkiriho, ni Kristo ari muri jewe. Ibyo nkora byose ndabikoreshwa na Kristo ari muri jewe, kandi nkiri mu mubiri. Jina la Bwana libarikiwe. Uyu niwe mugabo shaka tuvugana namwe kuri uno munsi. Aragendeye abikorosayi, uno munsi aragendeye abo mu bagenzi hano mu Kirimba. Aravuga ati none asangwa rero mwarazuranywe na Kristo, murondere ibiri hejuru. Iyo Kristo ari, jina la Bwana libarikiwe. Ati none rero nimba mwarazuranywe na Kristo, nimurondere ibiri hejuru. Iyo Kristo ari avyagiye iburyo bwa Data, kuko Kristo niyerekanwa tuzoca twerekanwa nawe. Bwana Yesu. Ikintu cya mbere ntababwira abana b'Imana, nta kindi cyatumye dukizwa. Ntitwakishijwe ngo dutunge, ntitwakishijwe ngo dutunganirwe, ariko icyatumye dukizwa ni ukugira ngo dutunge imitima itagira akarohe, kuko turondera ibiri hejuru.
Bwana sesa. Kuko turondeye biri munsi twaje gukora icyo abandi bose bakora, twaje mu baroswa, twaje hehe tugatanga ibimazi, natwe tukaronka ayo matungo. Ariko itunga twaje kurondera n'iryo ubwami bw'ijuru. Bwana sesa. Ati none rero asangwa mwarazuranywe na Kristo, murondere ibiri hejuru. Iyo Kristo ari nukuvuga ngo niyahishurwa tuze duhishuranwe nawe. Bwana sipesa. Ngo mwice ingingo zanyu ziri mu isi. Bantu b'Imana, abantu b'Imana turazi kurondera, abantu bari mu isi turazi kurondera, abadandaza barazi kurondera, abarimyi barazi kurondera, abakozi ba leta barazi kurondera. Nukuvuga ngo bisobanura n'imbidirapo iduga saa moya n'inusu, saa moya n'inusu bamaze kugera ku idarapo. Suko umurimyi atinduka ijoro akagenda izuba ritaraza. Umudandaji ibintu naho byoba kure aragenda akabikurayo. Ariko muri ubu bwami, Bwana sipesa, muri ubu bwami turimo, ubu bwami Bibiliya yatubwiye ngo ubu bwami, Matayo 6:33, ngo nimurondere ubwami bw'Imana no kugororoka, ibisigaye muzobyongezwa. Ariko ibisigaye nibyo turondera. Bwana sipesa. Ishengero rya Kristo ririko rirondera ibisigaye, ririko rirondera inyongera, kandi ntawongezwa atasumye. Dushobora kugenda kujya mu isoko ubwire ngo nyongera, uvuga nyongera ari uko wagize gute wasumye. Bwana sipesa. Ariko inyongera nituraza amaso, ugasanga umuntu w'Imana, ba mama turakunda guhimbaza, turakunda gutamba, ariko ugasanga ibintu kugira ngo umuntu aze gusenga hagati mu ndwi hakuna. Ugasanga ukiyumvira umuntu igihe cyo gusoma ijambo ry'Imana hakuna. Ugasanga umuntu kugira ngo abike ijambo ry'Imana mu mutima we hakuna. Bwana sipesa. Kandi Dawidi yavuze ati nabitse ijambo ry'Imana mu mutima wanje kugira ngo noye kugucumurako. Bwana sipesa. Abantu b'Imana bakitwa abakristo, ndi umufekabu, ndi umupantekote, ndi umugenzi, tukabitwara nk'amazina, tukabitwara nk'amasakoshi. Ariko kubera tutagira kristometre ngo dupime temperatire y'agakiza, tukabibamo uko. Kurondera no gutanga umwanya, kurondera no kugira ikirezi. Bwana sipesa. Ibintu by'Imana bijya bahagaze kandi biteguye. Ndazi ko mucereza mugabo ndabaha niyo kinini. Nta wundi muti wa malariya ubaho, ni kinini. Kandi kinini nivura malariya. Reka turondere ubwami. Bwana sipesa. Nimba turiko turondera ijuru, dukwiye kuburondera kandi tubushakisha cyane. Uyu Yohana, Bibiliya yatubwiye ngo kuva igihe cyo bavugishwa n'Imana ngo kugera kuri Yohana, si uyu Yohana wo mu kizinga cya Patimo, uyu ni Yohana umubatizi. Yohana yavutse mu nda y'umutama n'umutamakazi. Yohana yavukiye mu nzu y'abaherezi, bari abaherezi bakuru, kandi bakabyara mu gihe bari barihemuye. Bisobanura ngo uyu Yohana igihe yavuka, Zakariya duga hejuru, duga kavutse se na nyina bahamye kuronka akana, bageze mu zabukuru, gasabwa kavukiye mu bakozi b'Imana bakoresha efodi, bakoresha n'amakanzu, bahereza, bakoresha ibyagezwe. Ariko icyantangaje ni iki, uyu Yohana kubera yavutse ku mugambi w'Imana, Bibiliya ivuga ngo aca ava
Yohana yavuze? Aha, ubutumwa bwiza yavuze ni ubwahe? Ni mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Amen. Uno munsi ubutumwa bwo kwihana bwarakuweho. Abantu ntibagishaka kumva ubutumwa bwo kwihana. Jana bwiye Yesu naho nzosigara ndumwe nzovuga ubutumwa bwo kwihana, kuko niyo misiyo twahawe. Genda muvuge ubutumwa bwiza bw'ubwami, abazokwihana bakabatizwa, muze mubigishe kwitondera ibyagezwe byawe. Jina Rwanda libarikiwe. Turiko turarondera ibihe. Yohana atangura kuvuga ubwo butumwa bwiza. Yohana atangura kubwira abantu ngo nibihane. Uno munsi twaririmbye umugwi wose wacenga, korasi yose yacenga, ugabitanya nareke kugabitanya, uwandura nareke kwandura, uwezwa nashishikare yetwe. Sepa indirimbo n'ubuzima. Bwana sweza. Bijya si ibintu by'amajambo, ni ibintu by'ubuzima. Umuntu akaba mu buzima bwo kwezwa, umuntu akaba mu buzima bwo kutagabitanya, umuntu akaba mu buzima bwo kutagira urwango, umuntu akaba mu buzima bwo kutabesha, umuntu akaba mu buzima bwo kutavangavanga ibintu. Erega abantu b'Imana basigaye bateye amakenga, ibintu byose baravangitirana. Musange mu ishengero n'umukristo mwiza pe, umukazana na nyirabukwe n'abakristo beza pe mu ishengero, basange imuhira ntibarahuranira. Basange muri korali baririmba mu korali imwe, bari muri korali imwe, hanyuma bari muri eglise bagahuma amaso amakungu, bagera kuramukanya beza shimwe, ariko muhira adashobora kumuramutsa. Muhira inabuko ashobora gutubika umukazana yatetse. Muhira umukazana atinyama, nyina ari uturengarenga, hanyuma ngo bari kubaza mu ijuru namba rijyanye gose.